Hey guys, meze neza. Okay, nk'uko musanzwe mubizi nyene ni kwa kundi subscribe, sabone, like, share and comment. Okay. Nagomba kubwira wewe uri kuranda nimba ushaka gufata urugendo ugahera ugashika amahoro atakibazo na kimwe ugize, ufata umwanya ushima Imana kuko hariho byinshi zitana bitegesha kandi akantu gato gusa ugasanga katubereye ingorane. Reka ndabereke gatoyi kugira ngo mushobore kwirabira namwe murabe ibibazo birije ku mwanya ugende mutuvuge. Hakurya ibwina mu mutima hari ikiguma canse kuma, nibuka jambo wa data. Aha mubona turi Nairobi, aha ni kubarabara bita Dar es Salaam Road. Murabona ko ari kuri rompe, ni ukuvuga iyi modoka yatembagaye yari igiye gukata ititana akandi kamodoka gatoyi. Ego nk'uko mubibona, murabona yuko ari ibintu bidasanzwe, urabona ko ari isanganya rikomeye cyane. Ni bimwe mpora nkunda kubwira abantu, iyo kenshi bishitse ugafata urugendo, fata umwanya usenga Imana kugira ngo iguhe urugendo rwiza. Kandi niyo urugenze ukabonyura rumaze amahoro, fata umwanya usenga Imana uyishime ko yabikoze, kuko niyo yabikoze nta wundi. Naba bagitiye isanga yazo kuvuga ngo Imana irabanga kandi zo kuvuga ngo bavuye mwira badasenze, ariko ndeka bitubera icika. Ubona ko ni ibintu bikomeye cyane, ubona ko akamodoka ako yahitanye kafyondekaye rwose kabisa, kababaye cyane bidasanzwe. Mugabo Imana yakinze ntawapfuye, n'uwari mu kamodoka hariyo umushoferi n'umwana ntaco babaye. Ego kuvuga ati ni Imana yabikoze. Ego no mu modoka ndende nta muntu yapfuye, bose bamwe bakomeretse abandi baguye ari bazima. Murabona ko ari ibintu bidasanzwe cyane, ibi bintu byo kuduhicirwa kugira ngo twamutegereze Imana nganje igiye gufata urugendo. Come on, DJ, they will go. Murabona ko ari ibintu bikomeye cyane, mbona ko ari ibintu bikomeye cyane. Aya yose ni amaraso y'abakomeretse, muga nta wapfuye arimo. Mbona ko ari ibintu bitoroshe. Ego Sister pole sana kabisa. Abo bose ndio mu bakomerekeye gusubira ko atabaye cyane. Ego ndibaza murabibona.